bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Abarundi muri rusangi abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abajejwe intwaro basabwa kwakira neza abanyororo baherutse kugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nshimirimana Jean Marie arongoye ishirahamwe Ntabariza yabishije kuri wa gatatu igenekerezo rya 24 Ntwarante 2021 mu gisagara ca Gitega mu gihe iryo shirahamwe yari yamusa ritanga inyigisho ku banyororo bagera ku 155 bo mw'ibohero rikuru rya Gitega baheruka kurekurwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo bamenye inyifato bogira mu kibano bamaze gusohoka ibohero. Ntibaze badusubize hanze tunababwire n'ukuntu igihugu ubu gitunganijwe ko ivyari magera vyagerowe. Rero twebwe tuje kubabera ijisho nk'uko twababereye ijisho muri imyaka 10 tumaze turongoye rino shirahamwe, kugira tunababwire yuko imyaka 12 na twebwe twamaze mw'ibohero tuvuye ngaha twavuyeho twifatiye ingingo yuko tutosubira mu vyari vyatumye tuja mw'ibohero. Abanyororo nabo bahamagarirwa kwigenza neza bashitse mu mihani wabo ko usubiye gukora ikosa ikigongwe c'umukuru w'igihugu kidasubira kumuraba. Urongoye ishirahamwe Ntabariza ahamagarira kandi abarundi bose kwakira neza abazoba barekuwe mu kutababonamwo ivyaha bababonamwo imbere yuko bataha, ndetse no mu kutavyura akageso ko kwihora wahabe basubira nabo muri ivyo bibanza. Biteze imbere bafate nkama imigambi ya leta. Murabona yuko umukuru w'igihugu avuga ati umufuko wose ugira amafaranga n'umunwa wose uronke ucuja. Ibyo rero umuntu niyo bironka yashitse ashikira mu marigara cyangwa ngo ashikire mu gakuku. Murazi yuko bamwe n'agakuku ariko katumye bamwe baza muri ano mabohero. Aba rero basigaye turabihanganisha tubabwire na twebwe intahe yacu ko twamaze mu munyororo imyaka ishika 12 mugabo ubu mu Barundi badateye isoni turimwo, mu Barundi bariko barubaka igihugu, bariko baraharanira agateka kazina muntu kw'isi yose. Ubu turazwi kubera yuko twahise tuyoboka leta ihari kuko niyo ibara umuvyeyi. Rero abo bazosigara nabonyene tuzobandanya tubatakambira. Ibyo rero tukaba tubyizeye n'umushikiranganje w'ubutungane tukaba tubona yuko araje ishinga nuko amabohero yose bamwe abantu babigeneye. Hanyuma kandi hakabaho na cagi hano nsimbura munyororo. Ivyo mwishirahamwe Ntabariza nivyo tugiye guhagurukira. Hako umuntu yari gupfunga igihano c'imyaka 5 hakaza kuvundira mw'ibohero akaca asiga umuryango wiwe uri kurononekara ko yopfuma akora ibikorwa vy'iterambere by'igihugu ibindi akabikora iwe. Ikibazo cy'uko gushika ubu abarekwe batarataha, urongoye ishirahamwe Ntabariza avuga ko ari ubukerebutsi bw'ubushikiranganji bw'ubutungane butuma bagenda bukebuke mu guhwebuza no mu gutegura intonde z'abagenewe gutaha kugira ngo bakinge abo hava barekurwa batabigenewe. Kuri Matayo agacataha Filipo, harekuwe Berize hagacataha Janine. Rero twokwibaza yuko hako umuntu asiba yopfuma cegwa, twibaza yuko by'ukuri ahubwo abarundi twoshima ubushikiranganji bw'ubutungane ubukerebutsi bufise tukabatera intege. Ivyo rero nivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ati oya nta kurekura tutabanje kubona amaliste. Harabanje rero gukorwa intonde. Izo ntonde rero ubu turiko turabaha kino kiganiro baza barazitondetse neza. No kuvuga yuko na twebwe mwishirahamwe Ntabariza n'andi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ayo maliste tuzoza kuba tuyafise turabe. Filipo yataha ibwambarangwe tubaze ko hari ibwambarangwe yashitse, uwataha hariya anya igiheta twumve ko yashitseyo. Ivyo rero n'ubukerebutsi bw'ubushiranganje bw'ubutungane. Murazi yuko bashikanye abantu bose ku mabohero y'u Burundi kugira bagire ayo marusansuma y'abazotaha. Yerekeye kubafasha gushika mu miryango yabo no kubatekerera akavuna musase. Nshimirimana Jean Marie avuga ko uno mwaka uburyo butaraboneka kuko ababafasha babaye barabangira gatoya kubwikiza ca coronavirus, ariko akaba afite icizere cy'uko mu mwaka uza bizoshoboka.